twamaze kabisa rwose kuba twambara amata. Birumvikana rero ni mu gihugu cy'u Burundi tugiye kuba dukurikirana amakuru agiye atandukanye turebera hamwe byinshi bigiye bitandukanye bikomeje kugenda bivugwayo. Angira ngo ku munsi w'ejo nibwo twakiraga drone itubwira yuko ikijyanye na CNDD-FDD ishobora kuza kugaragaramo by'umwihariko ibintu navuga yuko atari byiza. Tumaze iminsi twumva korogana hagati y'abitwa ba Reverien Ndikuriyo ndetse n'abagabo banda kugarika. Aba ni bamwe mu barugwana shyaka bakomeye by'umwihariko hano mu gihugu cy'u Burundi. Njyanwa ibi bintu tugiye kubyinjiramo, ariko turaza kwinjira dusuhuza abantu benshi badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi. Nyamuneka kuko badukurikira bari mu makorine agiye atandukanye, badukurikira bari muri Korine Mujejuru, badukurikira bari muri Korine Mulangala, badukurikira bari muri Korine ya Kinazi, badukurikira bari muri Korine ya Tongo, badukurikira bari muri Korine by'umwihariko zigiye zitandukanye. Tubasanga Bubanza, Kirundo, Gitega, mu gisagara cya Bujumbura bariyo 5 turasuje. Ariko kandi rwose nyamuneka tubaye n'ikaze hano kuri Duniani Kote TV cyangwa se TV Duniani Kote muri rusange. Turaza gusuhuza abantu bari mu gihugu cy'u Rwanda, Kude Chapeau Kigali mu Rwanda, bari Kampala muri Uganda, bari mu gihugu cya Tanzania, bari Malawi, South Africa ndetse bari za Zimbabwe na za Zambia. Tubahaye ikaze ku mugabane w'Uburayi, tubahaye ikaze by'umwihariko kuko badukurikira bari mu ntara ya 6 diaspora, badukurikira bari muri Canada, mu Bubiligi, mu Bufaransa, barahari cyane. Tubahaye ikaze by'umwihariko tubikuye ku mutima. Muraza kunyemerera tugaruke kuri byinshi bigiye bitandukanye, ariko tunaze gushinga agati ahantu bita Uvira. Ubu tuvugana Uvira yamaze kuba ibindi. Mu minsi ishize M23 yabari ahitwa za Gatogota ndetse na za Ruvunge. Iyi ni imisozi icungamye umujyi wa Uvira. Uyu mujyi wa Uvira uri mu byago ubu tuvugana bikomeye cyane, kuko ni umujyi by'umwihariko ufite aho uhurira n'igihugu cy'u Burundi. Ni umujyi uhererekana imbibi n'igihugu cy'u Burundi. Murabizi Red Tabara iri muri Sud Kivu, Red Tabara iri muri Sud Kivu. Iyi Red Tabara irwanya umurgu cyangwa se ubutegetsi bw'u Burundi. Mu gihe Uvira yaba ibaye cut off M23 ikasigarana, murabizi neza yuko igihugu cy'u Burundi kiraza gutangira guhura n'umutekano muke. Ngira ngo yenda ibi tugiye kwa tubyinjiramo tubiva imuzini muzingo, muraza kunyemera tubikomozo. Ariko kandi rwose nyamuneka tubive imuzini muzingo kuko muraza kunyemera nko tugaruka kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Turaza kugaruka ku witwa General Prime Niyongabo mu kanya gato gashize amaze gutegura icyitwa inama by'umwihariko y'abajenerali mu gihugu cy'u Burundi. Akaba ari inama igiye kuganira ku kijyanye n'umutekano muke cyangwa se ugomba kongerwa no mu gihugu cy'u Burundi. Turaza kugaruka mu gihe ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Murabizi hamaze iminsi hamenwa ibikoresho by'Ababirigi, bikaba ari ibikoresho by'umwihariko birimo biraza uko bwije nuko bukeye, bikomeje no kugenda byifashishwa mu buryo navuga yuko ari ubwo kurwana bafatikanyije by'umwihariko nizi FDLR by'umwihariko bohereza ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku munsi w'ejo murabizi yuko indege y'Abarundi yarasiwe ahitwa Lungu. Ese ibi bintu murabizi neza? Ubu tuvugana n'amakuru yemeza yuko za ndege zo mu bwoko bwa kamikazi zimo ziraza mu mujyi wa Uvira, ariko izi ndege nazo bikarangira zirashwe muri rusange. Ngira ngo byose ugiye kuba tubyinjiramo tubiva imuzini muzingo. Muraza kunyemera tugaruke muri CNDD-FDD. Iri ni ishyaka riyobowe n'uwitwa Evariste Ndayishimiye ndetse ari ku butegetsi. Ubu tuvugana na n'ubu riracyahangana, riracyakozanya ku rwego hejuru. Bamwe bati turaza kuyoba, abandi bati ntituri buze kuyobora. Ibi nabyo turaza kuba tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza kugaruka kubikomeje kugenda bivugwa. Uwitwa General Neva ati ntibishoboka twebwe nk'umurwi wa CNDD-FDD turaza gukomeza tuyobora igihugu cy'u Burundi. Ngira ngo ibi ni bimwe mu bintu ari kugenda yigamba ndetse anagarukaho bishobora kuza gutuma abitwa banda kugarika, bishobora kuza gutuma abitwa ba Reverien Ndikuriyo, uyu ni umunyabanga mukuru wa CNDD, bishobora kuza gutuma abitwa ba Agathon Rwasa batavuga rumwe n'ubutegetsi, bishobora kuza gutuma abitwa ba General Bunyoni bari mu magereza bahaguruka bagatangira kwibaza kuri ibintu uyu mugabo akomeje kugenda atangaza nyuma y'uko igihugu cy'u Burundi ishyaka riri ku butegetsi rikomeje kugenda rifata icyitwa by'umwihariko ubutegetsi cyangwa rikomeje kugenda rifata icyitwa
ibibanza byinshi kugira ngo bongere kuyobora igihugu cy'u Burundi. Ibi birimo biratera ikibazo gikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi, ndetse akaba ari bimwe mu bintu navuga yuko bishobora kuza gutuma ibintu bihindura isura muri rusange. Turazana kubyinjiramo ngira ngo muraza kunyemera tugaruke gato ku makuru agiye atandukanye. Hari n'amakuru yamaze kugenda amenyekana ku bijyanye by'umwihariko n'iyicwa ry'abasirikare by'umwihariko no mu gihugu cy'u Burundi bakomeje kugenda bapfira mu ishyamba rya Kibira. Turaza kuba tubikomozaho, muraza kunyemera dusimukire ku bitangazamakuru byandikira hano mu gihugu cy'u Rwanda. Hari ibitangazamakuru nk'Igihe, hari ibitangazamakuru rwose bikomeje kugenda bigaragaza yuko rwose ibintu bitameze neza mu gihugu cy'u Burundi. BBC Gahuza Muryango hari ibyo irimo iratangaza, nabyo turaza kuba dukomozo tuva imuzi n'imuzingo by'umwihariko muri rusange. Muraza kunyemera tugaruke kuri byinshi bigiye bitandukanye, tugende tuba updatinga tubabwira uko situation ihagaze. Ariko nimba utari wakora subscribe, icyo usabwa natindi ni ugukora subscribe kugira ngo tujye tugendana neza mu buryo mwese cyangwa ubundi. Reka twiruke cyane rero ibi bintu ngira ngo tubyinjiremo dukubite tubangura mwa bantu b'Imana mwe. Ariko uyu munsi muze kumbwira ukuntu amashusho muri kuyabona. Nshimira kabisa bataramu bari ku buhanga bw'ibyuma. Ubwo ngubwo ubundi kwa kundi bavuga bati hari igihe umuntu agira mo hagati akumva hari ikintu amaze gushyira mu nda. Nanjye yo numvishe yuko hari akantu maze kubahereza, ntangira kugenda gake. Yes, no kuvuga ngo rero hano nabohoze mbona ibitangazamakuru byandikira mu gihugu cy'u Rwanda nabyo hari ibyo bitangaza. Ngira ngo tumaze iminsi tubona ikijyanye n'iyamamaza cyangwa se no gutangira kwamamaza abarwanashyaka mu gihugu cy'u Burundi. Nabyo ni bimwe mu bintu by'umwihariko bikomeje kugenda bivugwa. Ariko mwamaze kubona ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze gutegura umushinga wazo ku masezerano y'amahoro arambye hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo bintu mwabibonye neza? Ibyo bintu mwabibonye neza nyamuneka? Ni ukuvuga ngo rero ibi nabyo ni bimwe mu bintu bishobora kuza gushyira pressure ku gihugu cy'u Burundi. Ibintu bikaba byakomeza kugenda biba bibi cyane muri rusange. Ngira ngo tunirukanse cyane, reka duhita twikomereza kuko nabona ibitangazamakuru byandikiye hano mu gihugu cy'u Rwanda nta kintu kidasanzwe byanditse uretse imirwano ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubundi ikomeje kugenda ivugwaho. Ubu tuvugana abantu bari ahantu bita Masisi ku zone, abantu bari ahantu bita hano za Nyanja kwa ba General Kagiri, abantu bari ahantu bita hano za teritwari ya Rubero. Aba ni bamwe mu bantu by'umwihariko bakomeje kugenda bumva imiripuko ku rwego rwo hejuru, bumva ibyitwa bya Nyamugigima, bumva icyitwa rwose amasasu menshi. Ariko n'umundi ibintu bimwe M23 iri gukora ibishoboka byose kugira ngo ize kuba bishyira ku murongo. Ariko ibi ntago ari nabyo byatuzanye, ahubwo reka tubanze gato twinjiye mu gihugu cy'u Burundi. Ibyacyo kugeza amaginga bikomeje kuba gateranzamba kanyina wanzamba. Ariko duhere hano za Gitega. Ni Gitega irimo abayobozi benshi, ariko kuba aba bayobozi bari muri Gitega ni bamwe mu bayobozi bakomeje gukora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo uwitwa Neva yongera kuyobora igihugu cy'u Burundi mu mwaka wa 2027, dore yuko amatora mu gihugu cy'u Burundi aribwo ateganijwe. Ibi rero birimo biraba ni bimwe mu bintu navuga yuko bishobora kuza gutuma rwose nyamuneka abayobozi batavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa se bamwe mu bikomerezwa mu gihugu cy'u Burundi batavuga rumwe n'ubutegetsi bahaguruka bakarwanya ubutegetsi bwo bwitwa General Neva. Kuko yenda tugaruka gato nko ku uyu mugabo bita ni Reverien Ndikuriyo, uyu abarizwa muri CNDD FDD ariko navuga rumwe n'ubutegetsi. Tugaruke kuri uyu mugabo bita Ndakugarika. Tugaruke kuri aba Agathon Rwasa. Aba ni bamwe mu bagabo batari indani muri CNDD ariko nanone batanavuga rumwe n'ubutegetsi, ndetse bahora banakora ibishoboka byose kugira ngo barebe yuko umutekano hano mu gihugu cy'u Burundi wagaruka. Ariko ukagaruka havuyeho ubutegetsi buriho, hagiyeho ubundi butegetsi bugendera mu nzira ya demokarasi. Kuko
nimba twibukiranya neza muziki ubona Red Tabara ibarizwa mu mashyamba by'umwihariko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo inshuro nyinshi itangaza ko ikijyanye n'umutekano mu cyaro mu gihugu cy'u Burundi cyamaze kuba ibintu by'umwihariko bikomeye cyane cyangwa se bitari byiza. No kuvuga ngo rero ibyo byose twabikusanya twashyira mu gatebo tukabona ari bimwe mu bintu bishobora guteza akaga gakomeye. Ikindi kandi nanone uyu bunyoni uri muri gereza amaze igihe kitari gito by'umwihariko ari muri gereza aho arimo aragenda rwose akurikiranwaho ibyaha byinshi. Ni umugabo bashinza kugerageza gutera kudeta igihugu cy'u Burundi mu mwaka wa 2015 muribuka kudeta yageragezwe. Iyi kudeta ikageragezwa bavuga yuko bafashe radio ndetse na televiziyo, ariko nyamuneka iyi kudeta bikaza kurangira yanze. Uyu bunyoni ibi ni bimwe mu bintu ashinzwa, ndetse n'indi kudeta by'umwihariko imaze nk'imyaka 2 nimba nibeshye nayo igeragezwa hano mu gihugu cy'u Burundi itarigeza ica mu mucyo, nayo bagenda bashinza uwitwa uyu mugabo ngo ni General Guillaume Bunyoni bavuga yuko rwose nyamuneka ibi byose abyishe inyuma. Ibi rero bikaba bimwe mu bintu birimo biratuma uyu mugabo agumishwa muri gereza mpaka aho General Neva yongeye kuyoborera igihugu cy'u Burundi. Mu gihe uyu mugabo yaba avuye muri gereza bivuga yuko bigendanye n'imbaraga afite, muziko yigeze kuyoboraho Police Nationale y'igihugu cy'u Burundi, abigendanye n'ubushobozi afite n'uburyo abaturage bamwubaha avuga ari kijyana mu baturage, ngo birashoboka ko ashobora kugenda ku byo abaturage bashaka akagira ibyo basaba, noneho akagira n'imbaraga zo kuba yakora ibishoboka byose by'umwihariko agahangana na General Neva mu matora ateganyizwe. Kandi mu gihe umugabo yahangana n'uwitwa General Neva biroroshye cyane kugira ngo ubutegetsi by'umwihariko ahita bwigarurira. Biroroshye cyane kugira ngo ubutegetsi ahita bwigarura muri rusange, cyangwa ku buhanga bw'ibyuma yenda bakoresheje uburyo bw'ibimenyetso baze kugerageza kutubwira ku minota, kuko hari iminota tutarenza buri yegeze nko muri 15 gutyo. Mw'abantu b'Imana mwe dusa nkaho tugize gute dusoze, ariko reka twikomereze by'umwihariko tugende twapudetinga abantu by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye tubabwira uko twaswa ihagaze. Tugaruka ku kijyanye n'imyiteguro cyangwa se imyitozo hano mu ishyamba ry'ikibira ikomeje kugenda itangwa. Tumaze igihe tubabwira FDLR, tubabwira Imbonerakure, tubabwira abanyamurenge batwarwa mu gisirikare ku gato, tubabwira ikijyanye n'imyiteguro idasanzwe kugira ngo banabona abasirikare boherezwa muri RDC. Ibi byose hano mu gihugu cy'u Burundi birakorwa, ariko nanone bikaba bimwe mu bintu by'umwihariko navuga yuko bishobora guteza ikibazo gikomeye cyane. No kuvuga ngo rero imyitozo imaze iminsi inaba nayo yatumye ku munsi w'ejo abaho deployment, kuko nimba twakurikiranye neza hadeployenzwe ibihumbi bigera kuri 3. Hadeployenzwe ibihumbi bigera kuri 3 ababoherezwa ahitwa Uvira ku mupaka w'igihugu cy'u Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aba bakaba namwe mu bashobora kuza kwifashishwa mu gihe habayeho igitero kizasarambwe by'umwihariko mu gukuramo uyu mujyi wa Uvira. Murabizi yuko rwose imbunda zose z'abarundi bamaze kuzitereka muri uyu mujyi kugira ngo M23 idakontrola uyu mujyi. Baravuga bati mu gihe abitwa ba Kiropapa baba bari muri uyu mujyi, bakavuga bati mu gihe abitwa Bazowanarifa baba bari muri uyu mujyi, bakavuga mu gihe abitwa ba Colonel Munyakazi baba bari muri uyu mujyi. Uko byagenda kose natwe bashobora kutwihimuraho, kuko ibyo twabakoreye guhera muri teritwari ya Masisi mu misozi ya Zabwiza barabizi, ibyo twabakoreye mu bice bya hano muri za Nyagongo barabizi, ibyo twabakoreye mu bice byo muri teritwari ya Rucuru, ibyo twabakoreye mu bice byo muri teritwari ya Rubero, muri teritwari ya Warikare, byose baravuga bati n'ubundi mu gihe baba bafite umujyi wa Uvira bashobora kugira gutya bakaba bahita babitwishyura, noneho bakadukubita natwe icyitwa surprise, ugasanga ibyitwa bya Nyamugigima ya milipuko ya masaso itangiye kugenda igera no mu gihugu cy'u Burundi, ugasanga abaturage barahunga. Akaba ayo mpamvu rero ikomeye yamaze gutuma nyamuneka uyu mujyi wa Uvira inkingi za mwamba zose z'i Burundi bazimanwamo, ndetse amaterana mu gihugu cy'u Burundi abarimo ba General Prime Niyongabo bagakora buri kimwe cyose kugira ngo ibi bintu baze kubigendamo neza. Mu kanya gato nabone gashize munyemerere mbabwire inkuru imaze guturuka ku muhanda Gisegi Bakti ni hano muri teritwari ya Nyagongo. Ngira ngo ni inkuru nagerageje guhabwa n'umutalamu ubarizwa hano rwose mu misozi y'amabere y'inkumi
rwose yagize gutya yikoza mu ibaba rya wino byari ku isaha y'isaa 3:00 igera kuri 20. arambwira ati mutana mu bwana Moses ati nazakatanyama z'aba FDLR zajyaga zigira gutya zigakora ikijyanye n'ubusahuzi, uwacyafite inyemeri y'ibishyimbo bakamubwira ati turatugabane, afite igitoki bakamubwira ati dukurira amabe hangahe, uwanyura afite ibijumba bakatubwira ati dusigira umutanduko. Izo ngizo rwose ngo uwitwa Ekotangu ndetse na Twayisiwe Jimmy Bolingo bakoresheje ba basore babo bakunda gutega ambushi zidasanzwe ngo bagize gutya rwose ngo barangije barazikubitanga duyi barangije bamwigizayo, abenshi bahasiga ubuzima. Bishatse kuvuga ngo rero umuhanda Goma Rucuru hano ku mabere y'inkumi ahazanga Isekibati aha muri teritwari ya Nyiragongo ndetse no muri hano mashyamba hose ikitwa FDL bakomeje kugenda bazimaramo muri rusange. Birumvikana yuko rero ibyo ari bimwe mu bintu bishobora kuza gutuma by'umwihariko ibintu bigenda neza cyangwa ku buhanga bw'ibyuma babazi yuko atakintu kiza gucamwo ibintu bijanye n'ibiganiro ataza kuvyemera. Rero nuno munsi turabona yuko atarahinduka ibintu by'ibiganiro kuganira ntabwo avyumva, ngira nico catumye ariwe yoba yarakomanaje umutima wa Tshisekedi amusezeranira yuko intambara azoyitsinda, kuko murabona no uko aguma avuga ko afite igisirikare gikomeye gishobora gutsinda igisirikare cy'u Rwanda, gishobora gutsinda M23. Rero Uvira agahinyuza kuri Bujumbura na Neva. Rero hari ibyahindutse kuva intambara itangira Bunagana kugeza bafashe Goma, Uvira bambe bafashe Goma na Bukavu n'ibindi bice byinshi bimaze gufatwa muri East Congo. Ni nkaho East Congo yose isa n'imaze kwigarurirwa. Ubwo rero uko intambara yatangiye nagoma ndababwire ko hari ibyahindutse nabyo nibijanye no kwiyongora kwa SADC, ibihugu bya SADC mu ntambara iri kwibera muri Congo. Ibyo rero byarahinduye done y'abariko baragwana muri East Congo canke Ibuvira, kuko Ibuvira nababwiye ko ariho hagiye kubera intambara decisive, intambara byigaragara ko agasagara gatoya ariko kagiye kuberamwo intambara ikomeye izokwandika amateka y'abahizi mu bijanye n'ivy'intambara. Utivyo ubikuye kuki? Nagoma ndababwire amabloke ariko aragwana muri Uvira. Amabloke ariko aragwana muri Uvira, icyo dukwiye kumenya icambere Uburundi nibwo buza ku mutwe. Burya Uburundi nibwo buyoboye iriya ntambara ikwera muri Uvira, kuko ni nabwo buyifitemwo ubuhombe bunini. Nico gituma kugwana ku Burundi ku gisagara ca Uvira nico kimwe no kugwana gupfa no gukira kwa guverinoma ya Ndayishimiye, kuko ugutsindwa muri Uvira gushobora kuviramwo ugutembagara kw'intwaro ya CNDD FDD iyobowe na Ndayishimiye Evariste ariwe bita Neva. Rero iyo bloke igizwe nande? Birashoboka yuko igizwe n'igisirikare cy'u Burundi FDNB, hanyuma hakaba imbonerakure ziza ku murongo w'imbere, hanyuma hakaba FDLR, FLN ziriya bita P5 zose na ziriya zo kwa Kayumba Nyamwasa zose ziba ziri poperekeranije hamwe, hakaza mayimayi z'ubwoko bwose murazi ko zihurikiye muri Wazalendo. Hanyuma idone yiyongeye ko itarimwo ni ababirigi rero buriya baserukira abanyaburaya. Iyo ubonye igihugu kimwe cy'Uburaya mu bintu by'amadiri by'intambara uzamenye ko kiba giserukiye ibihugu byinshi, kiba catumwe n'ibihugu byinshi by'Iburayi. Rero ababirigi baje kwiyongera, kuko urabona ko bari no kuri fronte yiriya za Warikare Verekisangani, nabo bari kuri iyo bloke. Ababirigi nabo rero urumva baravuze bati ibihugu twakolonije, amakode twasize tuhasize,
amasetape twasize dusinze bigire bibomoke, ibintu bigire bihinduke. Baravuga bati rero reka tugende natwe dushiremwo akacu karenge. Rero abandi bantu bashobora kuba bari kuri iyo bloke 1, nubwo abantu bo muri sadeke, ibihugu bimwe byo muri sadeke byagiye, ariko birashobora kuba bifasha mu buryo bw'ibigwanishwa canke bigatanga amafaranga, cyane cyane aho ndagomba kuvuga nk'igihugu ca Tanzania, South Africa sinzi, ariko birashoboka ko mu bari bashigikiye iyo bloke ya mbere yari igizwe na FARDC, yari igizwe n'abari abantu bose, iriya kongomera yose, takataka yose yari nyuma yabo. Urumva birashoboka n'ubu ko ari bamwe bagishigikiye. Bloke ya kabiri igizwe na M23, tubwigizwe na M23, ariko nk'uko bakunda kubivuga ko u Rwanda rubashigikiye, ntabyo tuzi, u Rwanda ntiruravyemeza ngo ruvyemere, ruvuga gogo ko kwashizeho ingamba zo gukingira igihugu cabo c'u Rwanda. Hanyuma rero u Rwanda nago ruriya rurafite ibihugu byinshi basinyiraniye amasezerano yo gutabarana, kandi murazi ko u Rwanda kiri mu bihugu bikomeye muri Afrika bironka imfashanyo, kuko u Rwanda rusanzwe rukoresha imfashanyo neza. Rero icyo mukwiye kumenya, igihe cyose hari ibintu by'intambara, burya abantu bapfa kuvuga ngo ibihugu biragwana n'ibindi, ariko burya abantu, ibihugu baba bagwanira inyungu. Umugwi wa mbere hariho abagwanira inyungu zabo bwite, inyungu z'abantu. Urumva akaba ari akagwi gatoya k'abantu barekikije umukuru w'igihugu n'imiryango yiwe, baba barigaruriye igihugu n'umutungo w'igihugu bakabikoresha uko bagomba. Rero bagaca bakoresha igisirikare cy'igihugu, igipolisi, inzego zose z'umutekano kugira zishishikare kubakingira, kubarinda, kugira ngo bakomeze ubwo bubisha bwabo bwo gusahagura ibihugu byabo. Abo kenshi nibo bakorana na ba bazungu b'abanyaburaya, bagakorana n'abandi bashobora kuba ari nk'abashinwa, bakabaha ibiturire, ugaca usanga bariko baragurisha ibintu byinshi by'igihugu, bagakora biriya bya privatization, ugasanga rero umutungo w'igihugu waragurishijwe nta gisigaye, maze ugasanga bo barironkeyemo ayabo, noneho bagasigara bigwana ko kugira ngo ntibabakure ku butegetsi. Abo rero ni zimwe muri guverinoma nyinshi cyane zo muri Afrika, nuko zimeze, nuko zifashe. Nico gituma Afrika byayinaniye gushika ku ntego yayo kuba imwe, gukoresha ifaranga rimwe, kugurura imipaka, gukoresha pasiporo imwe. Ivyo byananiranye kubera iki? Abaperezida b'indandende bikunda, badakunda abaturage babo, baba bakoranye n'ayo madiri yo gukora n'izo ntambara. Ariko izo ntambara ugaca usanga ntaco zifitiye akamaro abaturage. Reka ntange akarorero, ibihugu bibiri, igihugu c'u Burundi n'igihugu ca Kongo, ibyo sinobideha, murazi ko ariko bimeze. Cyo gituma ibyo bihugu bikenye, bigowe, faranga ryabo riguma rita agaciro, kandi ari ibihugu birimwo ubutunzi bwose bubaho bukomeye bwo guteza imbere ibyo bihugu n'abaturage babo. Hanyuma rero hakaba n'abandi bagwanira inyungu z'ibihugu, inyungu z'abaturage babo, kugira ngo ibihugu byabo bitere imbere. Ibya hanini ni nk'ibi bihugu biteye imbere nyene, ibihugu bya Amerika, ibihugu by'Uburayi, ibihugu by'Uburusiya, ibihugu by'Ubushinwa n'ibindi bihugu byinshi. Iyo bihugu iyo bije mu ntambara rero umenye biba bije kugwanira inyungu z'ibihugu byabo, inyungu z'abaturage zabo, nivyo biba bibazanye. Rero muri make yumvise ngo intambara ziriko ziraba, burya abantu benshi bagwanira inyungu. Hariho ba ventriotike, abo n'abagwanira inda zabo, barimwo nabo nyene bagwana intambara. Hakaba n'abandi bagwanira inyungu z'ibihugu byabo, aribo twakwita les patriotes. Rero nuko nagomba na introduce none mu ntambara iriko irabera
Uvira ku mupaka w'Uburundi ababifitemo inyungu n'abahe? Reka tuvuge nka DRC nta nyungu nyinshi ibona yo kurwana Uvira kuko isa n'iyatakaje igice cyose ca East Congo, kandi kumva ngo Uvira ngo izotuma bashobora gutsinda iriya ntambara, ibyo byo kwizera umuntu atagira ubwenge, umuntu atabona, umuntu atazi intambara icyo ari cyo. Nicyo gituma rero buriya Kongo aho igeze, guverinoma ya Tshisekedi iba yifuza ibiganiro hagati ya M23, kandi ibyo nivyo twifuje, nivyo twabahanuye ko bakwiye kwicarana na M23 bakaganira bakumvikana, hanyuma bamara kumvikana nimba hari ibindi bihugu bifitanye ibibazo nabyo bakicarana bakaganira, uko intambara niko ishobora guhera, nayo ubundi ibindi biganiro byose bikonturuna bivanamwo M23 AFC, ibyo byose n'ibiganiro by'intagihe, n'ibiganiro ataco bizoshikako, naho byobera mu gihugu muri za mu Burayi n'ahandi. Ivyo narababwiye ko ataco bizopfa bishitse, ko murabiza bagiye barankurikirana mu biganiro kw'ivyo nabibabwiye. Nimba Kongo igomba amahoro nibanze iheze na M23, nimba ifite ivyipfa na Uganda, u Rwanda n'u Burundi, hanyuma bicare babiganire. Rero buriya Kongo yaremaze kwemera ibiganiro, burya nk'igihugu iyo kimaze kwemera ibiganiro kiba cyamaze kubona ko cyatsinzwe intambara. Rero Kongo, guverinoma ya Tshisekedi yaramaze gutsindwa intambara, kandi ni byiza yuko babibona bakabyizera. Hanyuma abandi bafite mu intambara inyungu mu ntambara yo muri Uvira, katuvuge ko ari Uburundi rero burya ijya ntambara ya Uvira ni intambara yabo, nuwo ariko agwanira Uvira ntiyibaze ngo ariko aragwana n'ingabo za Kongo, ariko ahanini ingabo z'u Burundi nizo ziriko zirita kuw'amazi, zita mu ziko, zigwanira gupfa no gukira kwa guverinoma Ndayishimiye. Nico gituma rero Burundi bufitemo inyungu nini bwo kugira ngo bwite ku rutare. Ariko se ubwo Burundi buzoshobora gutsinda ijya ntambara? Mu byo navuze hariho ibimenyetso byerekana ko Uburundi budashobora gutsinda ijya ntambara na busa, nubwo ngira ngo ari gitangaza Imana ikoze. Uburundi ntabwo bwashobora gutsinda ijya ntambara. Turavye Uburundi burakenye cyane, buragowe, nta mafaranga bufite bwo kugura ibigwanisho, nta mafaranga bufise bwo gushira mu ngabo kugira ngo zigire igihagararo cyo guhangana n'abotera igihugu. Uburundi bufite indongozi navuga ko zifite ubwenge budahagije kugira ngo bashobore guhangana n'inguvu zigiye gufata igisagara ca Uvira. Ikindi ca kabiri, ingabo ziri ku murongo, urabona y'Urwanda na Mayimayi, abanywa rumogi ba Mayimayi, abanywa rumogi mbonera kure, abanywa rumogi bariya ba Wazalendo bose Kongoromera, ugashira ko nyene Abarundi. Igisirikare cashinjikajwe n'indyane z'amoko, igisirikare kigabaguye, igisirikare kitizewe, igisirikare kidafite ibihagije kugira ngo gishobore guhagarara. Urumva ko bigoye ko ushobora kuvuga ko Burundi buhari icizigizigi cyo gutsinda ijya ntambara. Ikindi ca kabiri, yenda tuvuge Ababirigi. Erega ico bakwiye kumenya Abanyafrika, nta gihugu c'Uburayi coza kugwanira igihugu ca Afrika. Oya, burya baba baje kuraba ibijanye n'inyungu zabo, ariko buriya nibamara gufata Uvira bagafata Gatumba, uzaza ubona bariya Ababirigi biyuririye indege bigiriye. Hanyuma Ndayishimiye n'ingabo ziwe n'interahamwe mbonera kure, FDLR, FRN, Kongoromera zose, Wazalendo, abantu bose baba indiscipline bari ku murongo hariya
nta kindi bazokora atari kwinjira i Bujumbura bakanyaga bakaviyora abantu. Sinzi abatutsi basigaye mu gihugu b'abanyamurenge bari mu makambi, sinzi ko bazoshobora gucika ku icumu. Ibyo rero nivyo byonyine bashoboye, nayo ibyo kuvuga ngo butsinda intambara ivyo urumva ntibishoboka. Rero Burundi bwari bufite inyungu bwo gutsinda intambara muri Uvira, ariko ndabona ari ibintu bimeze nk'indoto, ari ibintu bitazoshoboka. Rero ibihugu nabyo bya Amerika bifite inyungu, ariko se Amerika izoshobora kumvikana gute no gusinyiranira gute na guverinema z'amabandi nk'iriya ya Tshisekedi? Erega burya abanyamerika barateye imbere muri demokarasi, kandi nubwo nyene baba bifuza gutegeka isi yose, ibyo nibisanzwe. Igihangange cyose umuntu yifitiye ifaranga, umuntu yifitiye ubutunzi, yateye imbere, afite inkomezi za gisirikare, bishobotse ntaco buza adategeka isi yose. Rero deside hegemoniste z'abanyamerika zirahari. Murabona ko bakumiriye n'Uburaya, kera bahora baca ku banyaburaya, ariko ubu bafashe ingingo yo kwishikira kugira ngo nabo bagwanire inyungu zabo, ibyo barondera muri Afrika, inyungu za hegemoni zo gutegeka isi n'ibijanye n'ubutare baba bakeneye muri Afrika, inganda zabo zikeneye amasoko baziga muri Afrika. Urumva ivyo byose abanyamerika babifitemo inyungu. Nico gituma abanyamerika n'abanyaburayi, abarusiya n'abashinwa bose rega bari abantu nico kimwe n'abantu b'abahegemoniste, n'abantu baba bifuza gutegeka Afrika, n'abantu baba bifuza kuexploita, guprofita, gutekinga advantage kuri ignorance y'abanyafrika. Urumva bariya bose ntihagire uzibesha ngo hari n'umwe akunda abanyafrika. Nico gituma rero ubona bashobora kuza kugwana, ariko iyo baje bariya ntihagire uzibenda mu mutima ngo hari umutegetsi w'umunyafrika, hari inyungu za Afrika baje gushigikira. Barya baba baje gushigikira inyungu zabo. Ariko narababwiye buriya nabo ntibazoshishikara baza ku mugabane wa Afrika, kuko birabakwegera urwanko, birabakwegera ibitutsi, birabakwegera urubwa. Iyo bakora no mu butegetsi nka Tshisekedi, bashobora kuvuga bati leta ya etazi nini, leta y'amabandi ikora n'amabandi yo muri Afrika, ibindi bihugu bikabatuka bikabakengera. Ku buryo rero burya Amerika yamye igwanira icubahiro, yamye igwanira ico bita values. Ntabwo bashobora kugiranira agrema cyangwa amasezerano na guverinoma z'amabandi nka ziriya za Tshisekedi. Kandi n'Uburundi hajya Ububiligi ntabwo bushobora kubashigikira, kuko niba ushobora gushigikira leta ikorana n'abagenosidere, leta ikorana n'abanywarumogi, leta y'amabandi, urumva burya abanyaburaya ntabwo bazoshigikira Uburundi. Narigeze kubaha igitekerezo ndababwira yuko ubu bihugu bihangange vya Amerika, Uburayi, Uburusiya n'Ubushinwa bikeneye gukora n'amaguverinema ashobora gukingira inyungu zabo muri Afrika, haba mu buryo bwa gisirikare kandi no mu buryo ibihugu biba bikora neza, ibihugu biba bitegetse ibihugu byabo neza. Ibihugu niyo bihawe imfashanyo bishobora kuyikoresha neza. Ivyo bihugu nivyo bizokorana n'ivyo bihugu bihangange, kuko nabo nyene barabonye gukorana de gouvernement responsable kw'amaherezo bahomba, kuko gouvernement responsable, guverinoma z'amabandi amaherezo zirahenuka, kuko agatu gatekeye amahwa karimena. Nico gituma rero izo leta z'abamabandi, izo leta ziyobowe n'abantu barya ibiturire, buriya ntabwo nayo mareta akomakomeye azozizera ngo bakorana. Kuko icyo abantu bakwiye kumenya, ivyo gukorana byo bitegerezwa kuhaba, ariko ico Afrika twifuza nuko hoba amareta responsable ashobora kuvuga ngo ivyo bagurisha ntibabigurishe ku giciro ciza, kandi bije mu mufuko wa leta, bigirira akamaro abaturage bose babone dividende, ntivyikekwekekwe n'akagwi gatoya k'abantu. Ico gituma rero leta
za Afurika ubu ziriko zirahinduka, urubyiruko ruriko rurahinduka, utazokwemera kuja muri uwo murongo wo kurwanira inyungu z'abanyagihugu, akaba umuntu wo kurwanira inyungu ziwe, leta yiwe izotembagazwa nta kabuza, kandi nta muntu n'umwe azoza ngo ayigwanirire. Rero nibyo nariko ndababwira. Burya rero Uburundi buri hagati y'urupfu no kubaho. Leta ya CNDD iri hagati y'urupfu no kubaho. Kubera iki? Yemeye kuba bazariyere y'interahamwe, ya za FDLR, ya za FARDC zizoba zatsinzwe na wazalendo babo, n'iyindi migwi yose y'inkorabara y'aba indiscipline n'abanywarumugi badashobora kugira ngo bahagarare. Burya bazotobera n'igisirikare c'Uburundi nabo, nubwo mu gisirikare c'Uburundi hoba harimwo aba professionnel nka bangahe, ariko bazotoberwa kuko ntushobora kurwana na rezende discipline. Burya ni naco catumye ahanini na FARDC itsindwa ku rugamba, kuko yifatanije n'abantu b'abanywarumugi b'aba indiscipline atavye igisirikare bize. Ico rero kiri mu bituma Burundi bugiye gutsindwa budateye n'intambwe zibiri, kuko urumva ni igihugu c'akajagari, ni igihugu c'amabandi. Abarongoye leta n'amabandi, ntibababaye abaturage, ni ugusahagura, ni ubwicanyi, ni inyigisho z'amoko. Ese data, ibintu bitazwi bitabaho, ngo vyahima impaya, tutsi impaya, ngo bantu impaya. Ibintu byo guhenda ibigugu nyene nivyo bintu birirwa bavuga by'amoko, ngo abahuta abatutsi abaki, ibintu bitagira mvura nibyo bacuritsemwe imitwe, aho kuba ngo abarundi n'abarundi bakwiye agateka, bakwiye igisirikare n'inzego z'umutekano ziri professionnel, hakwiye leta ibabaye bene gihugu, irazwi ishinga no guteza imbere bene gihugu. Ariko bo n'indongozi zo kuguguna no kurya akari kahari. Imagine namwe igihugu kiri muri Afrika kitagira indege, igihugu kiri muri Afrika kidashobora kugura essence, ibitoro, abantu barahunze, barataye. Kandi benshi bataye igihugu c'u Burundi ntabwo bahunze umutekano, abenshi bahunze inzara n'ubukene. Igitigiri kininiya nk'ibice 80% z'impunzi abantu bahunze Uburundi bahunze ubukene n'amagorwa. Yenda nk'ibice 20 byo bari by'abantu barondegwa bakeya, bariya bakubise bagomvye gukubita kudeta. Ariko hari ibintu abantu batazi. Buriya umukuru w'igihugu President Nkurunziza yishwe n'ibicocoro, biti bicocoro byo mu mugambwe CNDD, no kuvuga bari abantu bita ngo inararibonye. Akaguru yakandayishimiye karimwo na babunyoni, karimwo n'abandi bantu barimwo n'uriya Prime chef d'état major n'abandi b'ibicocoro bakomeye bajya mu nama nshinga amateka. Nibo bishe President Nkurunziza, bamuhaye ishano ngo yobagora, yobarogoya mu vyo gutwara igihugu c'u Burundi. Ariko biratangaje ukuntu abo nyene bishe President Nkurunziza aribo baguma biruka inyuma y'abantu ngo bagomvye gukubita kudeta. Kandi biriya vyo gukubita kudeta biriya n'abaturage bari babishigikiye, kandi vyari bivuye ku kwitoza ikiringo ca gatatu. Murazi ko na sentare ya East Africa yagiye guca urubanza igaharezo abariko baranka bagwanira ico kiringo ca gatatu. Ivyo rero urumva birababaje yo humva ngo mukuru w'igihugu c'u Burundi ngo yagiye ngo agiye gusaba ngo abakubise kudeta Nkurunziza, kandi nawe ari mu bamwishe, ari mu bishe Nkurunziza. Ariko ugaca usanga ariko ariyeza. Burya umudamu wa Nkurunziza n'abana biwe, bari abahungu biwe n'abakobwa, barababara cyane kubona hariko araturatuzwa ngo abashatse kumukubita kudeta. Ariko abamwishe bararamanze biyita abamarayika. Ni bya bindi bya wa mugani bavuga ngo imwaro
hiruka uwibye akaba ari wamwiruka inyuma. Rero iyo ni imigani y'abarundi iri hariya. Rero muri make Burundi bwikwegeye bwigize bazariyere y'intambara iri kubera muri East Congo. Burya rero M23 nayo yaravuze ngo bazokurikira umwansi ngo bamukurikire n'ahava. Ico nico kizotuma buriya nubwo hatoba umugwi w'abarundi wifuza gusenya leta y'u Burundi, burya kuba Uburundi bwarugururiye imiryango iyo migwi, burya u Rwanda M23 barafite ubusha bwo kwinjira bakataka Uburundi, barafite right, barafite uburenganzira bwo kugenda gucecekesha intwaro niyo ziva. Rero muri make byari ibyo nagomba kuvuga ku bijanye n'ibiriko birabera muri Uvira. Rero intambara bloc 1 Burundi RDC niyo takataka zose, urumva amahirwe yo gutsinda n'ubusa kwijana, niko noshobora kuvuga. Hanyuma Alliance bloc de M23 Rwanda n'abandi bantu boba bashigikiye ivyo bihugu mwibanga canke mu bigaragara, amahirwe yo gutsinda 100%, kuko baramaze kubyerekana ko ibyo bihugu izo ngabo za M23 zifite ubushobozi. Inyungu nizi: ubwa mbere M23 AFC n'abandi baba bayishigikiye bazwi n'abatazwi